izo ngwara zitandukira si ibintu biri mu bicu n'ibintu biri mu bantu, ni kuvuga hari imigwi myinshi nohera ku mugwi werekeye ingwara zerekeye umutima n'umuvuduko w'amaraso, aho hari izimenyereye kumenywa cyane ni hypertension, mugabo n'izindi zerekeye umutima ziriho. Hanyuma zerekeye amahaha dufata nka asthme nizwi cyane, n'izindi ndwara zituma abantu baguma barwaye bahezagirika bakorora. Hari zerekeye amakansere, zaba kanseri y'amabere ku bakenyezi cyangwa iz'ibindi bice by'umubiri cyangwa kanseri z'abandi bose zibara amakanseri. Izo ndwara zirashobora kwirindwa kuko nyinshi muri zo zituma n'ibintu duhura mu buzima bwacu. Nivyo byo duhura, hari kuba tunywa itabi, hari kuba tunywa inzoga z'umurengera, hari kuba tutagira imyimenyerezo nonora-mubiri, hari kuba tudafata imfungurwa zituma umubiri wacu ukeneye vyankenerwa. Hanyuma ivyo reka umuntu iyo aronfashe ivy'umurengera bidatomoye, baba agira ibiro vy'umurengera naco n'ikibazo, canke agira ubuzingo bw'uko yabuze ico afungura. Ntimurabe rero igihugu uno munsi kuri iyi saha nyene, iraba igihugu mu buryo bugisanzuye. Hanyuma nturabe igihugu uraba umupfuko w'umuntu uyu naka, ndaba igihugu ku buryo bwisanzuye, kuko uko umuntu ari uno munsi kw'ejo azoba ari. Uwo muntu ariko arabaza ico kibazo utangura kumenya ubuzima bwiwe ukuntu abayeho, izo mfungurwa afata ukuntu zimeze, ukabona koko irekeriwe nuko itarekeriwe, hari agahaze canke atagahaze. Kandi nico gituma abantu kenshi bataramba kubera barwaye izo ngwara, kuko batamenye yuko izo ngwara nimba uno munsi utamutera umusonga, ejo azoheza kugeragera ku rugero mutera umusonga canke ibindi bimenyetso bikaba vyerekana ko azoba ageze ku rugero yuko kuba kivurwa agakira burundu canke bigatuma aramba, bisigaye bigeza bikagorana. Nicerekeye muvyeyi agasuzuguro, abantu barwaye izo ngwara burya barakumirwa mu miryango. Hari abarwayi benshi badushingira intahe, cyane cyane barwaye amadiyabete canke n'izindi kuri ubu, bakashinga intahe bavuga yuko usanga abo babana, abanyeshuri bigana kw'ishuri badashobora kubegera, gutinya ko bobanduza izo ngwara, bigashika no ku rugero yuko babaharira n'ishuri n'intebe, ugasanga mw'ishuri umwana asigaye bicara wenyene. Ivyo n'intahe abana bashinze. Tuvuge n'abandi nk'umukenyezi nk'ubu barwaye iyo ngwara nka diyabete canke iyindi asthme bigize mu rugo, ugasanga ntaco ashoboye gukora, aca mufata ko ari ikimuga, gusa ku rugero yaho usanga batakicifuza no kumubona, ya miti yahora aronka bagahita bakaruharambirwa kuyimugurira. Ni ukuvuga ivyo rero mu buvuzi bukenewe kandi duhamagarira ko uwo ari we wese yogira ico atereye kugira ngo ubuvuzi bukinge ko abantu bashika kuri urwo rugero, buhera bwa mbere gutuma iyo diyabete iba equilibre. Ni ukuvuga yuko igisukari kiri kuguma kiduze mu maraso. Ushoboye gushika kuri urwo rugero, ivyo vy'ururizi ntibeza ngo bishike na gatoyi. Mugabo igihe uza uracishamo ukareka, ugasanga hari igihe isukari iduze, hari igihe yamanutse, hari igihe yaduze, ugasanga umwanya w'uko iduga ni mwanya munini, niho rero mu mpero n'imperuka uheza ukazusanga ivyo vy'ururizi vyarashitse, kandi ivyo bimaze gushika igikorwa kigora cane kugira ngo umurwayi ashobore kubaho, muganga ashobore kubikontorora. Ico gituma duhamagara tuvuga tuti time to read, harageze yuko ivyo bibazo bihagurukirwa ku bantu bose, ababa barwaye diyabete, abarwaye izindi ndwara zitandukirana zindi, kuko bose barafise ivyuririzi vyabo heza bikaza, ejo heza bikabatwara. Rero igihe ivyo vyuririzi bigwanijwe, abarwayi bazoheza baheze barambe kandi bari bitire bafasha igihugu gutera imbere. Ndabaramukije, kaze mu kiganiro c'amagara y'abantu kuri Hari Ivyizigiro TV. Ikiganiro mugira mushikirizwe na Sandra Nsanzimpundu, mu buhinga bw'ivyuma mukaba muri kumwe na Mushemeza. Uno munsi tukaba twagiye kuhura n'umuganga, kuganira n'umuganga, mu kanya araza kutwibwira, tubwire n'ivyo n'imirimo asanzwe arangura. Muga ahanini uno munsi tuza gushimikira isekeza ryitwa Time is Time to Read.
mbega muganga mwoshobora kwidondora mukatubwira n'ivyo musanzwe mukora? Ego murakoze cyane. Je nitwa Dr François Ndikumenayo, hanyuma nkaba ndi umwigisha muri Université y'u Burundi mu gisata c'ubuganga, aya nkaba ndi umwe mu barongoye ishirahamwe yishinze kurwanya indwara zitandukira arizo maladie non transmissible. Iryo shirahamwe ryitwa Burundi NCDA. Ego nk'uko mubivuze koko iyi ndwi mpuzamakungu yahariwe igikorwa cyo kurwanya izo ndwara zitandukira. Iryo sekeza ryiswe time to lead kivuga ikunze global week for NCDs. Iyo muvuze ngo time is read mushatse kuvuga? No kuvuga yuko harageze yuko abantu bose b'abarwayi, abagwaje, abarongoye n'abatarongoye n'abarongowe bose bahagurukira ikibazo c'indwara zitandukira muri sosiyete, mu gihugu cacu, mu bindi bihugu, kuko umuhamagaro wamagariwe amakungu yose mu Burundi burimo. Nico rero vuga ati harageze ko tuhaguruka tugira ico tuvuze kuri izo maladi zitandukira kandi zisigaje amakungu n'abarundi barimo. Niko rero ico nico kivuga. Hanyuma nico gikorwa twiye guhagurukirwa cane yuko hariho ico twita objectif ya development, iryo twita mu gifaransa bavuga ngo ODD, objectif de développement durable, 2020 ushira umwaka wa 2030 dutegerezwa kuba twagabanije mu isi abantu bapfa bishwe n'izo ndwara ku rugero rw'ica gatatu bapfa ubu. Rero hasigaye imyaka mike kugira ngo dushikire umwaka wa 2030 kugira ngo tazowe aho amakungu azobwira gusuzuma aho igikorwa kigeze. Ni vyiza rero hageze ko twese duhaguruka kugira ngo ntidusigare inyuma, tuzoba abanyuma muri iryo sekeza ryo kurwanya indwara zitandukira. Kandi tubikoze tuba turiko dukengera bene Burundi nabo baje ku kivi kugira ngo n'akazoza y'igihugu igihugu cifashe cyo muri 40, igihugu giteye imbere mu myaka 60 heze bije mu ngiro, kuko bizobigurwa n'abantu dukomeye. Ego tukiri muri iryo sekeza, mbega ibikorwa bikuru muriko murategura gukora muri iri sekeza n'ivyahe? Ubu nyene turiko turavugana, hari inama mpuzamakungu idasanzwe iri kibera New York mu kirimba ca Nations Unies. Muri ico gikorwa harimo ivyerekeye indwara zitandukira, ivyo bita high level meeting on NCDs, c'est-à-dire high level meeting, inama mpuzamakungu idasanzwe kuvyerekeye indwara zitandukira. Rero abari mu rwo runani rwo kurwanya indwara zitandukira barahagurutse baza barashikiriza amajambo yabo. Igikorwa gikorwa rero ngana gutera ivyumviro, hanyuma abatwumvise ivyo vyumviro bizofasha abatwumvise b'abarwayi b'indongozi, kuko tubaha umuco kuvyerekeye izo ndwara zitandukira, umuco kuri bataba basanzwe bazi, uwawuzi naho bice bituma bamenya gusumba ivyerekeye izo ndwara. Tukamwo gutanga umuco, dutanga gusa ibibazo izo ndwara zitera, turabeka n'inzira nziza yuko abantu bokwirinda izo ndwara kandi bagashobora kuzibanaho, bakagabanya ubupfu bwihuse ku bantu barwaye izo ndwara. Byongeye haraciye ikintu gishika nk'indwi aho i Burundi harabereye inama y'akarere ka East African, aho berekana imigambi yafashwe na East African Community yuko duhagurukira ikibazo c'indwara zitandukira yaberenga i Bujumbura kuri Saint Stéphane Hotel. Mbega izo ndwara zitandukira, muvuze indwara zitandukira ni ikintu kiri mu bicu, mwotubwira izo ndwara izo arizo? Izo ndwara zitandukira si ibintu biri mu bicu, n'ibintu biri mu bantu. Ni kuvuga hari imigwi myinshi, nohera ku mugwi werekeye indwara zerekeye umutima n'umuvuduko w'amaraso, aho hari izimenyereye kumenywa cane ni hypertension, mugabo n'izindi zerekeye umutima ziriho. Hanyuma zerekeye amahaha dufata nka asthme nizwi cane, n'izindi ndwara zituma abantu baguma barwaye bahezagirika bakorora. Hari zerekeye amakansere, zaba kanseri y'amabere ku bakenyezi canke iz'ibindi bice vy'umubiri, canke kanseri z'abandi bose zibara amakanseri. Hanyuma rero hari diabete, ni indwara izwi cane mu gihugu, muri iki gihugu ijambo ryategeka Kirundi. Hari indwara zerekeye amafigo,
hari ingwara zijanye n'uko ivyo mu mutwe hadatomoye kubera uko imitsi nsozabwenge yasinzikaye canke kubera ibintu bijanye n'ububereho bw'abantu ivyo twita les problèmes psychiatriques. Ivyo vyose biri muri uwo mugwi w'izo ngwara zitandukira, tutibagiye za ngwara za drépanocytose zikara abana baguma bagira umwumiro w'amaraso, baguma bagira ibintu vyo kubabara cane, nazo nizo ngwara zigwiriye ngaha mu Burundi, tutibagiye na birya bihura n'amasanganya amasanganya yo mw'ibarabara agaca atera ubumuga, ivyo vyose muri izo ngwara zitandukira. Mbega none izo ngwara umuntu arashobora kuzirinda? Koko izo ngwara zirashobora kwirindwa kuko nyinshi muri zo zituma n'ibintu duhura mu buzima bwacu. Nivyo vyo duhura, hari kuba tunywa itabi, hari kuba tunywa inzoga z'umurengera, hari kuba tutagira imyimenyerezo nonoramubiri, hari kuba tudafata imfungurwa zituma umubiri wacu ukeneye ivyankenerwa nka vyankenerwa. Hanyuma ivyo reka umuntu iyo aronfashe ivy'umurengera bidatomoye, baba agira ibiro vy'umurengera naco n'ikibazo, canke akagira ubuzingo bw'uko yabuze ico afungura. Hari ibijanye rero n'impwemu duhemuka, ivyo twita pollution atmosphérique. Iyo imigwi itanu nyamukuru ituma abantu bagira bashobora kurwara izo ngwara mu buzima bwabo kuko bahuye n'ivyo. Hariho rero n'izo ngwara nawe ivyo vyose mutaba mwarahuye ushobora kurwara, bijanye n'ibivanye imyaka uba ufise, bivanye n'ibindi bintu udashobora gukontorora. Mugabo bishobora gukontororwa n'ivyo bitanu ndababariye, harimwo rero na bimwe biyayuramutwe bisigaye bibangamiye urwaruka muri iki gihe muri iki gihugu cacu. Ahanini turabona ko mu vyo muhejeje kudondagura ni ibintu umuntu abona ko yoshobora kwirinda, nk'ivyo kwirinda kunywa amatabi canke inzoga, ibiyayuramutwe. Mugabo muravye ubuzima bw'igihugu turimwo, iki co kuvuga ngo gufungura neza umengo cohava kikagorana. Murakoze. Ikintu ca mbere co nshimye nuko mutegera yuko ibi bintu biriho iwacu kandi umuntu ashobora kuvyirinda. Ntimurabe rero igihugu uno munsi kuri iyi saha nyene, iraba igihugu mu buryo bwisanzuye. Hanyuma nturabe igihugu uraba umupfuko w'umuntu uyu naka, ndaba igihugu ku buryo bwisanzuye, kuko uko umuntu ari uno munsi siko ejo azoba ari. Ahavuga ati time to read, ni uguhamagarira rero indongozi, guhamagarira abagwayi, guhamagarira abatagwaye abagwaje kukwibukira ivyo vyose vyobungabunga amagara yabo, inzira yose biciyemwo mugabe ibe nziza ituma utaheza ngo uzogire mu buzima bwawe izo ngwara zitandukira. N'ubu nyene ndacahagarara kuri ico nyene co gufungura. Mbega none umuntu avuze mu gufungura neza, umuntu yoca afungura iki bivanye? Ico kibazo kiratomoye cane, ariko n'ikintu umuntu ashobora kwicara umunsi wose asigura ukwene umuntu ayofungura neza. Ivyo rero kugira ubimenye neza, uwo muntu ariko arabaza ico kibazo utangura kumenya ubuzima bwiwe ukwene abayeho, izo mfungurwa afata ukwene zimeze, ukabona koko iri équilibré nuko itari équilibré, hari agahaze canke atagahaze. Ndavuga nk'akarorero nk'umwana agwaye diabete, atanguye kumbara yuko mu ngaburo ziwe yirinda ico cose gisosa, arya isogo, akarya igitoki kidakomeye, akarya agafu k'inyange, agatsima k'inyange, akarya umutsima w'ingano. Aho urumva ko ngaho hari ikintu ntegera kugira amenye aho mpera kumwigisha. Nico gituma rero c'ingaburo ifatira ku muntu, igafatira ku mugwi w'abantu bafite ico bahuriyeko, kugira umuntu amenye ko ico kintu kiri ico yokosora ico arico, n'ico yoshihimiriza ko kibandanya ico arico. Okay, turumva yuko muri ivyo vyose mubisiguriye birumvikana, mugabo n'ubu ndacafise utundi tubazo dutandukanye. Mbega izi ngwara zitandukira, iyo umuntu atazivuje neza zirashobora gukwega n'izindi ngwara, kwega n'izindi ngwara? Neza cane. Kandi ico gituma abantu kenshi bataramba kubera barwaye izo ngwara, kuko batamenye yuko izo ngwara nimba uno munsi utamutera umusonga, ejo azoheza kugira ku rugero umutera umusonga canke ibindi bimenyetso, bikaba vyerekana ko azoba ageze ku rugero yuko kuba kivurwa agakira burundu canke bigatuma aramba, bisigaye bigeza bikagorana. Ico gituma rero burya ikintu abantu benshi bagira nuko zisuzuma zitevye, kubera kuri ubu buvuzi butagwiriye bushoboye kugira gusuzuma ivyo vyose, butagwiriye hirya no hino mu gihugu. Turabona abantu bivuza
mu macentre de sante, mu byo twita mu hôpital de district, muraza bakora aho bagarukiriza, bica bituma rero kuri ubu na plateau technique y'abitari itashobora kubatuma bashobora kugira ibipimo bihanitse. Hari indwara zimwe zimwe zigaza zigateba gusuzumwa, bikaca bituma ziguma zisinzikaza abazigwaye, bakazoteba basuzumwa bakamenya indwara bagwaye, tuvuge nka diabete, ugasanga amaze igihe afise ibimenyetso mugabo hashitseho amara amezi 2 amezi 3 ataratanga umuti wa diabete, ntazoshika amezi 3 yamaze no gupfa. Hanyuma saho gusa hageze gushikira umuti kwivuza, kuronka umuti wo kuvura iyo ndwara bamaze kwisuzuma, kikaba ikibazo kuko indwara ngendanwa ni indwara bisaba ko umurwayi afata imiti ubuzima bwiwe bwose canke igihe kirekire mu buzima, bigatuma rero umuntu aca bisaba uburyo bwinshi kugira ngo agume aragura iyo miti. Hanyuma vyongeye ubuvugizi uburemere bwo kugura imiti binazimvye, kuba atanaronka n'ahari bisaba kwirondera hirya no hino. Hanyuma igira gatatu nuko bashaka gusaba ko akurikiranwa n'umuganga, kurikirana n'umuganga aba yamufashije gutora iyo ndwara canke yanonose iyo ndwara, kugira ngo abone aho icohinduka muri iyo miti, abone aho yokongereza inguvu canke aho yogabanya, kugira ngo uwo muntu aba araramba. Hanyuma congera ko gira kane ni cerekeye muvyeyi agasuzuguro. Abantu barwaye izo ndwara burya barakumirwa mu miryango. Hari abagwaye benshi batugiye badushingira intahe, cyane abagwaye ama diabete canke n'izindi kuri ubu, bakashinga intahe bavuga yuko usanga abo babana abanyeshuri bigana ku ishuri badasubira kubegera, gutinya ko bobanduza izo ndwara, bigashika no kurugera yuko babaharira n'ishuri n'intebe, ugasanga mw'ishuri umwana asigaye bicara wenyene. Ivyo n'intahe abana bashinze. Tuvuge n'abandi nk'umukenyezi nk'ubu bagwaye iyo ndwara nka diabete canke iyindi asthme bigize mu rugo, ugasanga ntaco ashoboye gukora, aca amufata ko ari ikimuga, gusa ku rugero yaho usanga batakicifuza no kumubona, ya miti yahora aronka bakate bakaruharambirwa kuyimugurira. Natanze uburorero bubiri mu burorero bwinshi. Hanyuma icanyuma nuko izo ndwara zikenesha ubwa mbere yuko kuko umurwayi n'abagifise ingoga zikwiye kugira abandanye arondera, hanyuma igikurikira bisaba ko atanga amafaranga menshi kugira avugwe hanyuma afate imiti. Izo ngorane rero zitanu nizo duhamagarira uwo ari we wese afise ikintu ashobora gukora muri vyerekeye indwara zitandukira, agira ico akoze kugira ngo abantu bapfa bishwe n'izo ndwara, bapfa bakiri bato bareke gupfa, canke n'abamugazwa n'izo ndwara bareke kumugara, kugira ngo abarundi dukomere, tubone gukebuka ibikorwa kugira yambona akazoza y'igihugu yo muri 40 igihugu cifashe, no muri 50 igihugu giteye imbere, tubone kuyishikako. Hariho abo tugeze kuyaga baratubwira ko nk'iyi ndwara ya diabete ngo yabateye ngo ku insuffisance rénale. Mbega nico nari nashatse ko mutushikirako, aho mutubwira mbega imwe muri izi ndwara ifashe umurwayi igakwega iyindi ndwara, bivana nuko yoba yakurikiranwe nabi cyangwa n'imiti iba yamuremereye, biba byagenze gute? Mu rugamba rwo kurwanya indwara zitandukira hari kubuza yuko ya ndwara ibandanya isigaza umubiri. Dufatiye kuri iyo diabete rero, ifise intumbero zibiri burya diabete mu mubiri. Hariho ivyuririzi binyarutsa umuntu, navyo twita ama complication aiguë, kuko igisukari kiduga hanyuma akaja muri koma agapfa canke akavuga akira. Hari n'ibindi biza uko umarana imyaka iyo diabete yawe, hanyuma uko umarana imyaka nuko igira sinzikaza ibindi bice by'umubiri, harimo n'amafyigo rero, harimo amaso, harimo umutima, harimo imitsi isoza bwenge, ugasanga usigaye ufise ibimenyetso bindi vyiyongeyeko kuri ico gisukari cawe caduze, ugasanga ufise ibinyanya mu maguru, ugasanga amafyigo ngo yarazivye, ugasanga ngo ntukibona, ugasanga ngo hypertension yitayemwo. No kuvuga ivyo rero mu buvuzi bukenewe kandi duhamagarira ko uwo ari we wese yogira ico atereye kugira ngo ubuvuzi bukinge ko abantu bashika kuri urugero buhera bwa mbere gutuma iyo diabete iba équilibrée. No kuvuga yuko igisukari kiri kuguma kiduze mu maraso, ushoboye gushika kuri urugero ivyo vyururizi bibeza ngo bishike.
beza ngo bishike na gatoyi mugabo igihe uzuracishamo kareka ugasanga hari igihe isukari iduze hari igihe yamanutse hari igihe yaduze ugasanga umwanya w'uko iduga ni mwanya munini niho rero mu mpero n'imperuka beza ukazusanga ivyo vyuririzi vyarashitse kandi ivyo bimaze gushika igikorwa kigora cyane kugira ngo umurwayi ashobore kubaho umuganga ashobore kubikontrola ico gituma duhamagara tuvuga tuti time to read harageze yuko ivyo bibazo bihagurukirwa ku bantu bose abarwaye diabete abarwaye izindi ndwara zitandukirana zindi kuko bose barafise ivyurizi vyabo heza bikaza ejo heza ikabatwara rero igihe ivyo bigo vyurizi bigwanijwe abarwayi bazoheza baheze no baheze barambe kandi bari bitire bafasha igihugu gutera imbere mu byo muriko muratubwira muguma mugaruka ngo harageze ngo igihe abantu bohaguruka mbega bohaguruka bakora iki bohamagarira gukora iki bwa mbere no gutegera ikibazo kiri muri community gutegera ikibazo kiri niki koko nivyo koko indwara zitandukira turazi urugero zisinzikajemo abantu muri iki gihugu turabizi nimba tubizi ivyo ubumenyi tukoze iki kugira ngo ziheguma zibasinzikaza no kuvuga rero ico twokora nimba tutabizi ko urugero bigeze harakwiye ivyigwa vyihuta vyerekana urugero ingwara ziyizi ziriko zisinzikaza zigeze ko muri community yacu muri gihugu cy'u Burundi no kuvuga mu bihugu bitandukanye baragize ico bita save stage no kuvuga etude yerekana izo ngwara uko zimeze muri ivyo bihugu bya twe ntayo turagira ntayiragira mu gihugu bifuza ko bikaja mu ngiro kumega hari imigambi yo kuzohabwa igikorwa hanyuma ivyo bice bitwereka umaze kumenya ikibazo kiriho ucurondera inyishu izo solution muri ivyo cigwa izoboneka yuko abantu bagira ingorane za diagnostique zasuzuma hakiri kare bagira ingorane yo kubaronka imiti nyamukuru ibavura bagira ingorane yo gukurikiranwa ibyo twita suivi hanyuma bagira n'izo ngorane rero zijyanye no gusuzugurwa ivyo rero maze kubimenya tugira uti harageze rero ko ndabitorera inyishu tuza kuri kimwe na kimwe kugitorera inyishu ukazusanga ibintu bigenze neza kandi mu gutora inyishu namwe murafise uruhara nk'abajournaliste murafise uruhara runini twebwe abaganga turafise uruhara runini indongozi zirafise uruhara nico gituma rero iri jambo rya is time to read ari jambo rikomeye cyane kandi rihamagara twese kugira tugire ico dukoze kubera kubw'amagara yacu umwe wese ugatwe kwiwe kuko utagwaye no munsi azogwara ejo cyangwa utagwaye ejo cyangwa ijya ejo aragwaje rero tugerageze izo ngwara turabiko zitogera zona zisinzikaza hanyuma dushikire ihangiro y'isi yose yo mu 2030 yo kugabanya impfu zivuye kuri izo ngwara mu bice bigira 30% uzosange twasigaye inyuma ico twaduhonze ego muguma mutubwira n'ubu ngo ihangiro mbega iryo hangiro ntidushobora kurishika ko twirengagije zimwe muri izi ndwara ko hariho izumengo ziragoye kuvura no kwivuza gushikira abaganga babinonosoye narirya abaganga banonosoye izo ndwara ahanini bakunze kuboneka muri iki gisagara c'ubutunzi gusumba mu zindi ntara murakoze neza cyane nagira ngo baremeshe mureke kwihebura kuko jewe bande mu gisata c'ubuganga ndazi ubuganga bwacu kandi bumariza n'ubuganga buriho muri iki gihugu ubuganga buriho ubumenyi buriho mu buganga hanyuma hasigaye tumenye ukwene mu gifaransa bavuga kuvaloriza si ukuvuga ngo muri centre de santé hari umuforomo ntiyoshobora kuvura diabete hypertension arabishobora mugabo bisabwa kubafashwa kuri le médecin de district si ukuvuga ngo ntiyoshobora kuvura indwara cyangwa iriya igihe uzi ko ari mwitwarariko turafise abo bafasha kugira ngo babigishe icyo twita amasoins de santé primaire ibyo ni inzira yo guca navuze bya recherche ibyo navyo bica bija mu mugwi w'icyo twita formation continue pour résoudre un problème ponctuel problème bisanzwe uboniri ubu bazi ko bigisha abantu kuvura sida ane kugira ngo abantu bose bavuga sida muri iki gihugu baba baje kuraba aba infectiologue ya barigishije abantu kuvura sinzi zitandukanye kugira amakushema simpaka baje ku mugynecologue no kuvuga rero
turashobora kugira gufasha abagwayi dukoresheje ibikoresho n'abantu dufise muri iki gihugu tutabanje kwizera inze uzokunda tubanje ku abanyamahanga haba namba abarundi turi ngaha turafise ico twotera kandi kubaka igihugu kikagenda neza. Mbega hoho imiti ishobora gufasha aba baganga aba bagwayi kugira bashobore kwivuza izi ndwara zitandukira iriho ku rugero rushimishije? Byose nta na kimwe kidashoboka hasigaye yataye imiturire. Nimba umuti utariho uriho mu isi urikodi urakorwa hanyuma ugiye ubona abagwayi bawe ukeneye uzikorondera nkuko warondeye iyindi miti kuko nta n'umwe burya uyizanye imiti yose ingaha kuko habaye habonetse yuko umuti yo cyangwa uriyo ukeneye gukorwa gukoreshwa mu gihugu hanyuma bagijeje kwirondera bagaheza bakirondera hirya no hino hanyuma ize kuvura abantu. Ndavuga rero ngo uyu ndwara gutaranaka ntiyovurwa hari ibintu byinshi bishobora gushika yuko ibikoresho byo kuvura izo ndwara zitandukanye biheza bikaboneka. Rero nta kwihebura byose biva kuri imiturire. Hari ibintu bimaze iminsi bivugwa abantu umuntu akagwara mu mutwe cyangwa akagira indwara zifatiye bavuga indwara zifatiye mu mutwe sinzi ingene kivugwa neza bagaca bavuga ngo yararotswe cyangwa ngo akagwara agahema nka nabi bagaca bavuga ngo yari ishano yari isumu. Mbega abantu bakicumvira gutyo wowe ubabwira iki? Ivyo ni ibihe tugezemwo muri iki gihugu. Ijambo ryitwa ishano ijambo riri mu mitwe y'abantu benshi uburyo ivyo tubona nuko abantu mu kibanza cy'uja kwihutira kwa muganga basigaye bihutira kuja gusuzumisha no kurutisha ishano ubwo indwara zabo z'ukuri ntiziba zivura. Hanyuma vyongeye twese n'ivy'amashano hari ivyo kuvuga ngo hari inzu z'amasengesho ivyumba vy'amasengesho biza kwirukana indwara. Hariho rero ibintu byinshi vyitamwo bica bituma bisamaza abagwayi bikabajuragiza usanga uwovuwe umuntu yishwe n'indwara tomisha noneho ntibigaragara ko zo guhema nabi n'umwana ashushe umuntu akuze ashushe aho uja kwisuzumisha malaria ngo arabe koko katayifise canke iyindi ndwara ituma umuntu ashuha aza kuja kwirukisha ishano. Rero uwo mwanya ariko barata nuko hari ibintu byinshi bishobora guhawa guhinduka. No kuvuga hari ico kibazo niho nyene n'ubu nyene bitaye imiturire. Harakenewe yuko haba umuco kuri ivyo bintu. Uwo muco rero wonderwa na twese twe kubitwerekeye kuko turarondera kuba arico tuzoza duterera mu isi. Musaba iki kugira ngo iyo ngendo ihagarare kugira ngo ntitubandanye tubura abantu kandi bari gushobora gushikira ubuvuzi nyabwo bagakira? Icyo nsaba nico namwe mu kwisaba nuko mutegera mukamenya ko ubuganga buriho kubera mwebwe. Ubuganga buriho kubera mwebwe kandi ubuganga ni science ikomeye cyane yizwe kandi yigishwa mu ishuri. So umuntu avutse rimwe umunsi umwe avutse ati genda azi kuvura ibi bacashobora kuvura. Icyo bategeza kwitegera kandi umuti si uvuze ciye mu kwishamba akaye kibabi guciwe umuti urafise ukuntu ukorwa umuti urafise ukuntu witwa umuti. Imiti kama burya imiti igurishwa mu mafarumasi hari iva mu bintu naturel. Rero ntiboca bakoresha ibintu ngo ni kama ngo tuci umuti w'igitangaza. Ubwa mbere cyo bumenya nuko by'amasolisho bakoresha tanguye kubona ko bimwe mu bishobora kuretera ibibazo binini cyane ku bantu cyane cyane ku bice bimwe mu by'amagara yacu dufatiye no mu mafyigo ugasanga abantu bagwara mu mafyigo baca benshi baca baguma bariko baragwira kuri ubu turiko turibaza ko ibyo bintu bishobora kuba bituma bisigaza umubiri wacu. Ni ukuvuga yuko icyitwa umutima usanzwe si ukumenya gusa izina si ukumenya indwara uvura si ukumenya ukuntu ufatwa hari n'ibyo tutegeza kumenya bindi niwashika mu mubiri impande yo kuvura uwo muntu uzokora iki ku mutwe uzokora iki mu mafyigo uzokora iki ku gitigu uzokora iki ku mutima uzokora iki kuri miswe mu mutsi ibyo zose ukabimenya hanyuma niba heza gukora mu mubiri umuti none uzoheza usohoke gute mu mubiri uzogumaho cyangwa ntuzogumaho. Ibyo rero bijya bintu kumwe tutazi n'ikibirimo bituma rero ibyo byose umuntu atabimenya usanga ibindi bibazo biciye bitera twibaza ngo turiko turivura. Impamagaro rero nuko
umwe wese muri responsabilité ziwe yogira icyo atereye kugira ngo abantu habe umuco nimba ari amashano koko abantu bakinirwa amashano hanyuma nimba atariho n'abantu bahumurizwa. None mu guheraheza kino kiganiro mwotubwira mu ncamake tumere nk'abasozera mutubwire ico mwiteze inyuma yisekeza. Yego mu ncamake nuko abantu bategera ivyifuzo vyacu, preoccupation yacu, gutegera nuko bamenya yuko ikibazo ca maladie non transmissible ari ikibazo nyamukuru kiragishinga amakungu ku rugero yuko batabakagirana icyo twita inama idasanzwe mu nama mpuzamakungu ya ONU ivuga icyo kibazo. Rero ni ukuvuga no mu bihugu vyinshi byarahagurutse bigeze ku ntambwe ikomeye. Rero n'ungahe iwacu twarahagurutse mugabo tufise aho tugarukiye aho tugeze. Hageze rero yuko twisuzuma kugira ngo tuze ducegwe mu myaka wa 2030 dusange bavuga ngo mu bantu bagize intambwe nto cyane Uburundi burimo. Nuko rero twogija mu bagize intambwe nini kugira ngo kuneza y'abene Burundi. Hanyuma tumaze gutegerwa iyo neza izoshoboka yuko abantu baruhutse kugira gusuzuma batevye, baruhutse kutaronka imiti yo kugira kuvura izo ndwara, baruhutse kutaronka suivi kurikiranwa kw'izo ndwara, bagabanutse baruhutse agasuzuguro kandi habonetse abapfa bake bishwe n'izo ndwara. Nico ndindiriye yuko ivyo bintu bitanu bitobandanya bishika muri iki gihugu kuko biriho ari ibibazo. Ibintu bitanu ibi byo gusuzuma batevye, byo kugira kutaronka imiti babifuza, hanyuma kutagirirwa suivi, kuba stigmatize, agasuzuguro no kuba amadese prématuré. Ikiganiro rero twabateguriye kikaba kigarukiye ndabashimire muganga kuri uyu mwanya mwaduhaye. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye ko mugize intererano muri Time to Read. Ego twizere ko no hanyuma kuri izi ndwara tuzobarondera kugira muze muratubwira indwara imwe imwe kungene twoyivuza n'ikungene twoyirinda kugira dushobore gushikira iyi ntambwe ya Time is Read. Karibu igihe cyose muzo mushatse kutuganira murahabite kazi. Nuko rero ikiganiro twateguriye kaba kigarukiye ngaha. Sandra Nsanzimpundu niwe yari kuri micro, Mushemeza niwe yariko aradufasha kugira ngo amasanamu hamwe n'amajwi bize bimeze neza. Ndamushimire, mubandanye mutemberera ikibuga cacu hari Ivyizigiro TV. Hagize ico muterera mutwandikire muri commentaire, sino mugipartage mugire na j'aime. Murakoze. Murakoze cyane.